Quand je me tourne dans mes souvenirs, bizira matati umufasoni nase kiretse kwa noye ndumwe nirazikiba moye ati nguwo yabiwanyu bakora ikibibomi nawe ngusa n'abantu ngo umwana wa je mbona ko atariwe waho kuko umubomvyi w'intanka nabombi imibindi umusoromyi w'indava nasoromye imbwija umujishi w'indava najishi igisenge umuntu asa n'uwundi ariko imico simwe. GITEGA-Ent TV reka tubaramutse bakunze ibiganiro vyacu ndagushimire cyane umaze kugira like umaze kugira subscribe umaze kugira sabone nkuko mubibona uno munsi muri GITEGA-Ent turafise umutumire aho yatugendeye kugira ngo tuganire ibinabiriya kubijanye na kariya yiwe narijya ubu ya makaraoke agiko arakogo ku mugaragaro. Uno munsi rero turamufise ngaha muri ekra canke kumbonesha kure yanyu aho mudusanga kuri Facebook na YouTube ni GITEGA-Ent TV. Turatangura tumuramutsa yongera twidondora ariko mwe mwamaze kumubona ndazi ko mumuzi cyane kandi mumenyereye mu bikorwa vyiwe vyiza gose muri carrière ya music. Reka tumuramutse ndaguhaye yama. Yes, salama mumeze neza. Fresh Limande. Yes man, niko sawa. Yeah, benshi bakuzi kuri Limande. Je ni sawa ariko vyukura amazina naya. Je musanzwe nitwa Mpozenzi Claude. Nkaba izina Limande n'abaskuti barinyise. Uko ni toteme. Ubu novuga mu kwa kane nzoba nkwije imyaka 200 iryo zina barinyise. Urumva ni izina rya kera sana. Birumvikana Limande n'umuskuti kabisa. Toteme arayifise baca bamwita Limande. Creative. Wovuga Claude ni Claude. Wovuga Claude ntibo gutora kabisa. Ari giraje bamamagara Claude. Abantu nitaba Claude. Abantu banyinjije muri primaire kuko niyo ndagibuka. Yes, nuko ni Claude Limande. Turaguhaye ikaze muri studio za GITEGA-Ent. Asante sana. Niba ko navuga ko nabandonse. Murakoze cyane gose. Uno munsi watugende tugomba tuyage gatoyi kubijanye na carrière yawe y'umuziki mbega muri make ubimaze mu gihe kingana gute wabitanguye gute? Okay, je mu bisanzwe natanguye umuziki novuga muri 1997. Ico gihe nari mfise imyaka ingahe nari mfise imyaka 14 urumva simikei ico gihe 14 nari natangiye kuja kuri scene mugaco gihe naratamba aho hari kera hari muri Kongo niyo nakuriye. Nahabaye imyaka 3 mugabo musanzwe navukiye mu Kamenge. Hanyuma cyo ubuzima nyene bw'umuziki novuga nabutanguriye muri Kongo. Niyo natangiye kuvuze ivyo gutamba vya bindi nyene bana za Pepe Kareji n'umumesha sana kuri stage. Urumva mu nyuma rero canangura gutangura umuziki novuga nawutanguye neza muri 98. Ico gihe hari mu wa gatandatu niga mu wa gatandatu primaire narigeze kuba serukira umugwi novuga ku Kidesi. Tuvuye muri Kongo nacenza twaciza ku Gitega mugaye Gitega niyo novuga ko niho hankujije niho navukiye musicalment niko novuga. Umuziki rero cyo ndawutangura ngaho muri primaire ico gihe naserukira twatiko n'abandi bitwa bahaguma ba Desire aguma ku magarama twiganye primaire beshi baramuze muri Kiagoroge music. Hama rero tuca tuba bambere au niveau y'amashuri yari competition nyene interscolaire. Tuba bambere muri primaire tutwara turavuga ati rikaje ntangurire gufightinga muziki niyo navuga niyo natangura muziki. Yes, turumva yuko uburambe bwo burabufise. Ndabufise mu nyuma mugabo naciye novuga kwiga rero umuziki neza natangiye kuvuza kuva muri 2001 niyo natanguye gutangura kuja mu migwi yo kuririmba amakorari atandukanye. Hanyuma Limande rero canangura kwiga gitari kuva muri 2002 niyo natangiye kwiga gitari. Rero acha tugira n'umugwi witwa Brother Star turi kumwe na ba Steve tuvamwo bamwe tuvamwo ba Prophet Voice niyo havuyemo Prophet Voice. Hanyuma mu nyuma birakomera mu 2006 canangura camanuka Bujumbura canja mu mugwi witwa abagumya banga bajya abandi batambuza ikirundi inatana niyo natanguriye karaoke. Rero ubuzima bwanje bwa karaoke nabutangiye 2006 ico gihe hari Bujumbura.
Yes, nuko muri market ko turumva iyo vyagiye birazanana mbega Prophet Voice imaze kuvamwo warimwo canke nawe waciye uja mu bindi. Oya je bwa mbere narimwo hanyuma mu nyuma canja mu bindi ubu ndigenga ndi bien na problème ubu ndiko ngira indirimbo ziwanje kuko apare y'amakaraoke ngira je ndi mu compositeur. Yes, ari indirimbo zishika kuri standard ubu ndiko ndakora ziwanje novuga zitaraja novuga ahabona muri standard zimaze gusohoka mugabo nifuza ko zishaka gusohoka n'amasanamu rero n'ibintu novuga ko ni projet na idasanzwe afise iri ku mutima ubu ndigega nitwa Limande creative. Limande creative arakrea kuko urumva ko yigenga uwo gukenera ni contact direct yiwawe nta management urimo canke ngo mugwingo biki nibiki ni direct kuri wewe. Okay, ubu mu ntango novuga ko nabanza gukoresha uburyo bw'iwanje mugabo bivanye novuga ingabirane abantu bambonamwe kandi naje nibonamwo ajya niviza kwiyereka ukishima nkabona ko ikintu ndagishoboye ico gihe nace nzandaronka abantu baza baramfata ku mugongo niko novuga nk'ubuje musanzwe biro yiwanje nkorera muri Afrita niho novuga office yiwanje niho ndi n'ibitari n'ikino gitari niho kiva novuga ibintu vyose niyo nkorera contact je novuga unkenera wese nkinaya anyibisiga n'amanimero y'amatelefone gusa. Yes, ni Limande amaze igihe kirekire ari muri carrière y'umuziki umaze kubufisa amasingora ngaho. Okay, jewe maze apare izi ndirimbo zishasha nanisanzwe ufise indirimbo zishika kuri zitatu hama n'izindi makorare novuga bagiye bararimba ziwanje kandi novuga ko ari je nazanditse ko novuga nakuri mu makatolika izo ndirimbo urumva niziwanje ubu rero ubu ndiko nkora single zitandatu. Yes, muri izo zitandatu urumva musanzwe composition yiwanje rero cyane nzashira muri Bible. Yes, kandi ni indirimbo z'ubuzima, indirimbo z'urukundo, indirimbo nyene zo gwanurana z'amahoro. Biblia yabikora vyose birimo indani. Yes. Na cyane no gushiramwe ibintu by'ijambo ry'Imana kuko mu ijambo ry'Imana hari vyose n'ubuzima bwose. Ndagohenda jewe iyo nkomaje indirimbo cyane iyo nkomaje indirimbo y'Imana iratoka cyane kurusha sinzi ngene bigenda rumva petete n'umuhamagara Imana yampamagariye. Namahirwe wagiriwe kandi n'umuhamagaro mwiza cyane. Limande uno munsi bivanye n'igihe umaze muri yo carrière umuziki uramaze kuguha ikintu canke ibintu wowe umaze gukura mu muziki ni ibintu bimeze gute? Umuziki waranyirije indege n'icambere uvuga ko ndawushimira cyane ikintu gihambaye gose. Gihambaye sana ari muri 2012 ico gihe twatugiye muri Côte d'Ivoire natana ndi mu natana donc maze kunyuza indege hanyuma turetse ivyo imaze kugira imaze ku umuziki umaze kunzungusha nk'ibihugu bishika kuri bitandatu ikindi naco umuziki wampaye umugore wamukuye mu muziki. Namukuye mu muziki byagenze gute? Bana je rumva hari mu 2012 uko nyene ico gihe byari bikomeye sana mu makaraoke Bujumbura twari abantu bashushe sana kabisa turi kumwe na Bravo murabazi n'abantu bakomakomeye. Yes, ico gihe rero umuziki novuga barantumira ahantu nkagenda kuririmba mu hotel quelconque ukacusanga hotel hariho umukobwa yitwa Claudine je musanzwe nitwa Claude urumva acha je cumurana Claudine umviye histoire rasta hama nyine bifi nyine ivy'Imana yateguye ntubimenye nyine biba vyapanzwe kiyago sanga akora muri hotel naje nje kuririmba muri hotel cyanavuga ati malaje acha akunda kwanza kundirimba bica bisa neza kudraga urumva ntivyangoye ari ibintu vyikora utarinze kudraga. Voilà, nuko vyabaye umuziki urumva no wanyambitse n'imitako ko nabaye mu Rwanda mu myaka ishika kuri 6 ubu maze umwaka umwe n'unusu ngarutse no mu Burundi hariya nanagiye muzeke vy'akazi kandi urumva abantu iyo bagushimye baragutwara nta bundi buhinga kujya ko mukinyagugwa na kanoti rastaman fefe
ashitse hariye naragize n'amahirwe ko twagiranye concert na King James la no kuri ma Facebook biriho urumva ico gihe twahuye turi mu band yitwa Melodica Band abarundi twagiye hamwe hanyuma agira mu boss adushime sana kuntu dukora acaduhuza na King James kumbe ico muri yo groupe yacu hari umuntu yitwa Christian Ninteretse ni watwaye Pre Music 2014 ya sasa rero bacavuga tereka watwaye nani hajya beta guma star guma superstar yes 2014 yari King James wa 2014 na wene wo mu Burundi yari nani Christian Ninteretse bacavuga tereka bagire concert hamwe King James azari wenyene twe tuca tuzana twe twamuvugirije yes urumva twarakoze ibintu bikomeye birumvikana yuko umuziki kabisa waguhaye byinshi ibihugu umaze gutemberamo urabuvyibuka yego hari byobagira ni nabikeye deja urumva ni muri Congo Goma Tanzania mu Burundi ho ni kawaida uravyumva ho ni pumpu mu Rwanda mu Uganda hamwe no muri Kenya yes hama niyo Cote d'Ivoire umva muri ivyo bihugu ni kiye gihugu cyakuryoheye gusumba ibindi dukuyemo Burundi ko tusabe ko buryoshe gusumba dukuyemo Burundi bo novuga ico nabayemo uko nakibayemo myaka myinshi nakirongemo inoti nyinshi kandi niyo nagiriyemo mariage novuga ni mu Rwanda mugabo ahandi hantu hangiyoheye novuga ni nko muri Kenya ko huzemo abarundi benshi byatumye nyene menyekana n'ukundi kuntu Limande Creative no munsi yadutembereye muri studio zacu ariko aratubwira bimwe byaranze ubuzima bwiwe mu muziki kandi nivyo yamaze kuronka aho muziki umaze kumushikana tiko turavyumva ariko Limande ubanza ducishirizemo imbere yuko par exemple gatoyi okay rero jewe iyo munambwiye gatinda muvugirize ndamuha meni ndakuvugirize composition ziwanje cyangwa ndakubitira gakaraoke twaturirimbo twa kera tukuryohera muri byo bibiri atwa do choisir mbere kubariko baradukurikirana novuga yuko kugira n'amasoko abonekane agakaroke gatoya kora amakaroke yayuguruye isoko turirondera kumbe voilà gashitsi kimana yakumayira kubona uri naso wanyu oranzo jani wacu uri naso wanyu oranzo kujani wacu ora semiza wanje ora sejit ora inka y'umugamba igina nibate kanyana kiruruti kigina bagacura ora kanyana kiburundi kigina bagacura ihorere yarinjamaje yari incamake n'imponjo
ico nico Limande creative no munsi uri gukora gute bimeze gute ubu ukuntu bimeze musanzwe apare y'imiziki sanzwe nkora no muri Buja FM ubu ndo mu journalist muri Buja FM nkora ikiganiro cyitwa zinduka cyo mu gatondo kuva 6h gushika 3 yo mu gatondo hanyuma n'icitwa karibu kuva 16h gushika 18h amakanya mavangenda bisigura sizo nyene nkora ubundi ko ndakora sibindi ndiko nditegurira gukora indirimbo ziwanje yes turabona yuko kuvaho karaoke zisubiriye inyuma y'igihe kirekire ikiraka uba wararonse wavyitwayemo gute cyagenze gute narijya bari bagukumbuye abafana ebana kabisa je cyambere abafana nanje nenda bakumbuye cyane gose ndibaza vuba hagiye gusohoka novuga ama affiche menshi yerekana ibikorwa ngiye gukora ngaha mu gisagara ca Gitega mu mahoteli atandukanye mu bari butandukanye amakaraoke musanze mbwana navuze ko fixe yanje ni Afrita bar yes ikindi naco ico ngiye gukora gikomeye Limande singira gusa si muziki gusa ngira na comedy ndiko ngoma ntegure twatu video duto tukurikirane nyene dutanga impanuro donc tu mini film donc ndibaza ariko ibintu bizoza bimeze neza cyane gose sizo zonyene ndiko nditegura kugira n'amakaraoke menshi ndazi neza yuko benshi bari bankumbuye mugabo mu gihe rero karaoke zari zahagaze icense yari hari na create system y'ukuntu icense yari hari nagira system y'ukuntu nkagenda mu kabare aho nsanzwe nkorera nkafata gitari kira table nkayicaho kira table nyene nakota indirimbo 10 hanyuma inoti kaboneka kuko ari ukuntu bamviriza iyo misi yose uyo bavuze ati izinga ntuzige mugabo zijya amba barakunda kujya zino ukabona ko zibujijwe zireke ugende ugezijya nyene ziba zire kuri we gute wakunda inyama bakakuzinyama ibijumbo niko utatahuye ariko bashaka kubaza je tubakubujira inyama zokeje tuvuga bagushakira iziteze mvuze kuri style imwe yes nawe aho nshatse kuvuga iki bari bugaye karaoke kubera covid kandi zari byo kandi zari sawa kugira twikingire mugabo nibugaye ingabirano bati ngo wewe kubera ngo utavuze gitari nzosubira kuvuza gitari no ambo uririmba bati ntuzosubira no kuririmba ego karaoke zuguru no rabindi system ukoresha kugira bya bindi horonka bironke nashangira system yaje cyo muri Afrika hanyuma nkabana na tablets bazigiye cavuga ati est-ce que je veux faire quelques chansons nuko nyene ngashanja kuri table hanyuma ngacabita quand je me tourne dans mes souvenirs abantu bakera kaca baryohego kaca usanga bamaye ako kanya pum basanga na hanyamara ikinono ni sombe mama yangu amatama ngo yes system indirimbo nkunda cyane icyo nabonye icyo nashimye icyo nayaze icyo nashase icyo nahinyuye icyo narabuzwe ubuzima bw'isi bumeze nk'iki icyo kumucucitse bigatikisa ibitutu bishwara amashurwe bigasiga amawa menshi bishwara amashurwe bigasiga amawa menshi none yiwanje ndatwa yiwacu mwiza wiwanje mubi wabandi karire kinka sekiroroge mwana wesengi muco w'abarundi egeri buryo bwanje tanyi bubafu yegeri buryo bwanje
egera nite wumve na uzotitira abandi umwaka nkubwira je nari mu bandi mu runganwe rw'ababana basangiye vyose uburaro uburiro ubunywero n'ivomo ibikorwa n'ikiyago bizira amatati umufasoni nase kiretse kwa noye ndumwe nirazikibamoye ati nguwo yabiwanyu bakora ikibibomi nawe ngusa n'abantu ngo umwana wa je mbona ko atariwe waho kuko umubomvyi w'intanka nabumbi imibindi umusoromyi w'indava nasoromye imbwija umujishi w'indava najishi igisenge umuntu asa n'uwundi ariko imico simwe vyani vyo kuvuga ati je vraiment naragerageje kutigita vraiment narazungurutse uko bishoboka kose donc naragarutse ubu ndino cyo nembere bafana nuko nijyo muziki y'abartiste bajya barinzi bakomakomeye bibujombora dukunda kuva bajya bastar basora indirimbo zikaryoha kabisa kazumva neza bamenye neza yuko no ngahe Gitega ngiye kubikora. Urakoze cyane reka rero dushimira ariko baradukurikirana ariko kandi tubibutsa ko muri comment bosigaye ibibazo bakeneye kubaza ubutaha uzogaruke uvyishura uzoduha umwanya cyane gose akajambo kanyuma nkako twirengagije kugira ngo nkagasunika rugi agasunika rugi nuko nobwira abartiste bose duhaguruka ngaha Gitega turashoboye ubwirigire ubwira Imana kandi ishigarime ntiryarika nibaze tuje hamwe hanyuma tugwanira intara yacu ya Gitega tukomeze mu ngabirano Imana yaduhaye ko dufite ingabirano nyinshi zitandukanye hanyuma ejo nejo bundi bizotugaburira kandi bizotuma hagira ishusho ryiza muri Gitega mu Burundi maze no kwisi yose bavuga ati harabaye Gitega kandi harakaramba Gitega. Urakoze cyane Limande Creative reka ndagushimire cyane wewe wari kuradukurikirana kuri GITEGA-Ent TV ndakwibutsa uje kuri Facebook uje no kuri YouTube wandike GITEGA-Ent TV hanyuma ugire like usangize kino kiganiro n'abandi utibagiye gusiga comment ngaho munsi kugira ngo Limande Creative azoze yishura ku bibazo biza bitandukanye ariko ngomba ngira karofre kame k'indirimbo wanje nawe ne kugira eje bazoyumve power bibazo tangaza yitwa Mkombozi. Kweli ni Mungu Baba, yeye anaweza yote. Panga mambo mazuri kwangu, tego wa mitego yote, hivi niko salama. Yeye ni mkombozi, yeye ni mkombozi, yeye ni mkombozi, yeye ni mkombozi. Ndiye Baba. La 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 la. Pour un fleur avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un fleur avec toi, je ferai l'amour pour un simple rendez-vous. Avec toi, un petit tour, un petit jour, un petit étoile, un petit tour, un petit jour, un petit étoile. La 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 la. La 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 la. Akarimi mubona n'abari gato karateranya kakajyanyisha imiryango n'ayamabi gakorana woyikore wayashobore kuyatwara utoka amarira ko mukoreri n'ibishushe. Petit, il faut partir, laissez ici nos souvenirs. Oh, on va ensemble si tu veux.
passer, la patronne dit qu'à faire. Va encore nous dire, salut les amoureux. On sait demain comment ça quitter. Tout simplement, ça passera demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois ça passe un peu trop bien. Et la femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche, elle est belle, moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je devenais l'homme de la femme du patron, c'est dangereux. Les femmes sont diaboliques, malgré les beautés angéliques. Quand une femme est amoureuse, elle devient dangereuse. Et la femme dit patron, elle m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Jewe narabibonye, nabibonye nyiri muto. Jewe nabibonye nyiri muto. Nakundanye n'umukobwa, umukobwa yari mwiza. Acansaba amafaranga ndayabura. Jewe maze kuyabura, sinasubiye kumubona. Jewe maze kuyabura, sinasubiye kumubona. Urukundo nirugugwa iwacu barutanga gusa. Urukundo nirugugwa iwacu. Yes, sir. Ico nabonye, ico